Inshuti bagenzi mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristu, kandi ndabatumiriye ngo muze dusome twongere tuzirikanire hamwe ibisomwa vyeranda Eklezia mawe wacu yadutegekanirije kuri iyi Dominika igira 32 yo mu mwaka, ariko uyu munsi w'Imana ukaba uhuriranye n'umunsi mukuru w'ihezagirwa ry'isengero ry'umucunguzi i Roma. Ibisomwa rero tuzirikana ni ibi bikurikira. Ica mbere ni ico mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli kigabane ca 47 akarongo ka mbere n'aka kabiri hamwe n'akarongo k'umunani gushika ku k'icenda n'akarongo ka 12. Izaburi ryo kuzirikana ijambo ry'Imana nigira 45 canke 46 bivanye n'igitabo mufise. Igisomwa ca kabiri naco nico dusanga mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti kigabane ca 3 akarongo k'icenda gushika ku ka 11 n'akarongo ka 16 n'ak'17. Inkuru nziza niyo dushikirizwa na Yohani mwerande kigabane ca kabiri kuva ku karongo ka 13 gushika ku ka 22. Mukaba muri kumwe na jewe Padiri Gervaze Nibogora, nkaba ndi muri paruwase yitiriwe umweranda Leonardo, aho ni muri diocese ya Edmundston muri province ya Nouveau-Brunswick mu gihugu ca Canada. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli. Muri irya misi umumarayika yangarukanye ku muryango w'ingoro y'umukama, nca mbona amazi ariko ariburuka ava musi y'ugwinjiriro rw'ingoro mu buseruko, kuko ingoro yari yerekeye mu buseruko nyene. Nuko rero ayo mazi yatemba ava iburyo bw'ingoro kandi yaca mu bumanuko bwa altari. Araheza aranjana, turarengana ikirimba cerekeye mu buraruko, tukikuza urugo gushika ku kirimba cerekeye mu buseruko, nayo nyene amazi yariko arasokoroka ava ku ruhande rw'iburyo. Araheza ambwira ati, ayo mazi ariko aratemba mu buseruko ngo amanuke mu kiyaya ca Araba, abone gushika mu kiyaya c'amazi y'ivyunyunyu, kugira ngo akize ayo mazi abe meza. Aho urwo ruzi ruzotembera hose, ibiri mu mazi vyose bizobona kuramba no kugwira. Ifi nyinshi zizosagarara kuko ayo mazi akiza ivyo vyose yinjiyemwo, ubuzima bugaseruka aho ayo mazi ashitse hose. Ku nkombe zompi z'urwo ruzi hazomera igiti cose cama ibiribwa, bizokwama bitotahaye, kandi naho bizobura ivyamwa. Bizotanga ivyamwa bishasha rimwe mu kwezi, kuko bitungwa n'amazi avuye mu ngoro nyene. Ivyo vyamwa bizoba ivyo kurya, ibibabi vyavyo bibe umuti wo kuvura. Iryo ni ijambo ry'umukama. Uruzi rurahimbaye umugwa rudasumbwa. Uruzi rurahimbaye umugwa wa rudasumbwa. Imana niyo mahungiro yacu, niyo magara yacu, niyo mirukiro ya misi yose mu magogwa, naho isi yohinduka, naho imisozi yosenyukira mu biyaga, naco dutera ubwoba. Uruzi rurahimbaye umugwa wa rudasumbwa. Hari uruzi imigende yago irahimbaye umugwa w'Imana, ariwe ngoro nyeranda gose ya rudasumbwa. Imana iri hagati muri wo ikawuhagarikira, Imana irarurarira bigaca. Uruzi rurahimbaye umugwa wa rudasumbwa. Umukamanye n'ingabo turi kumwe, niwe mahungiro yacu, we Mana ya Yakobo. Gende mwitegereze ibitangaza umukama yagize, ingene yatekanije isi akayikuramwo indwano. Uruzi rurahimbaye umugwa wa rudasumbwa.
Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Inshuti zanje, muri nyubakwa yubatswe n'Imana. Narakoresheje yangabirano nahawe n'Imana. Ndataba nk'umwubatsi w'umuhinga. None abandi bariko barabandanya. Mugabo umwe wese niyitegereza ingene yubakirako. Nta numwe ashobora gushira uwundi mushinge atari uhasanzwe. Nawo ni Yesu Kristo. Mbega ntimuzi yuko muri ngoro y'Imana kandi ko mutima w'Imana ba muri mwebwe nihagira ubusambura ingoro y'Imana Imana izomusambura kuko ingoro y'Imana ari nyeranda kandi iyo ngoro ni mwebwe. Iryo ni jambo ry'umukama. Sohosa tulitegabiri iyo jambi manigira kuyange turishire ku munsi kanyi turigendere riduhindure tuzoriyagira abandi. Ivyo dusoma mu njiri nyeranda yanditswe na Yohani. Pasika y'Abayahudi yari yegereje, Yezu rero aduga i Yerusalemu. Araheza asanga mu gisengero ababunza inka n'intama n'inuma n'abavunja amafaranga bicaye. Araheza azingazinga imigozi ayigira nk'ikiboko, arabahinda bose abakura mu gisengero, be n'intama n'ibimasa. Amafaranga y'abavunja arayasanzaza, ameza yabo arayacuranguza. Ababunza inuma nabo ababwira ati kura ivyo ngaha, ingoro ya data ntimuyigire inzu y'akaguriro. Abigishwa biwe rero bibuka ko handitswe ngo ukwitwararika ingoro yawe kurambakuye. Abayahudi rero baramwishura bati kubigenjeje gutyo ikimenyetso tweretse n'ikihe? Yesu abishura ati sambura iki gisengero nanje nze ndagihagarike mu minsi 3. Abayahudi rero baramwishura bati iki gisengero bakimaze ku imyaka 46 bacubaka, nawe ngo gihagarika mu minsi 3. We yamara yavuga igisengero c'umubiri wiwe. Aho rero amariye kuzuka ava mu bapfuye, abigishwa biwe bibuka ko yari yabivuze, barahava bemera ivyanditswe, bemera n'ijambo Yezu yari yavuze. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi, uyu munsi duhimbaza umunsi w'ihezagirwa ry'isengero ry'umucunguzi, akaba ari naryo sengero rikuru rya Papa umwungere wa Roma, ni ukuvuga isengero mvyeyi. Mu guhimbaza rero uyu munsi mukuru ntiduhimbaza inyubako isanzwe, naho yoba yubatswe ku buhinga buhebuje, naho yoba ari isengero ry'akaroruhore yubatswe neza kuruta izindi sengero zose zo kw'isi. Ico duhimbaza ni cane cane ico isigura kuri twebwe abemera Kristo bo muri Eklezia Katolika. Ni ikimenyetso c'ubumwe bw'abemera, ubumwe bukomoka kuri Kristo. Abemera ko turi umuryango umwe urongowe n'umwungere Kristo yadutoreye akamushinga kuragira intama ziwe. Gutyo bikaturinda kuba ubusimbira hamwe canke iziragira zikicura. Iyo sengero igaheza ikaba rero ikimenyetso kiboneka kigaragarira uwo ari we wese. Ariko ntibihagararira ngaho. Ico kimenyetso tubonesha amaso yacu kidufasha kwinjira mu kindi kinyegezwa tutabonesha amaso y'umubiri, ariko tubonesha amaso y'umutima wemera, ari nayo nsiguro nyamukuru y'uno munsi duheza tugakura muri ibi bisomwa vyeranda duhejeje gutega yompi. Kukaba nkako muri iri jambo ry'Imana twumvise dukuramwo inyigisho ihambaye yuko Imana itarajwe ishinga cane no kuba mu nyubakwa z'amabuye n'amatafari, ahubwo ikiraje ishinga
nuko yoza kugerera muri twebwe kugira ngo iduhe ubuzima bwayo. Ivyo bikabonekera muri iki gisomwa ca mbere twumvise. Umuhanuzi Ezekiyeli atubwiye ingene umumarayika yamugarukanye ku muryango w'ingoro y'umukama, agaheza akibonera ingene amazi yiburuka ava munsi y'urwinjiriro rw'iyo ngoro, agatemba amanukira mu biyaga ngo atange ubuzima. Turazi bavukanye ko ubuzima butangwa n'Imana, ari naco gituma duca dutegera ko ayo mazi avugwa ari ikimenyetso c'Imana isesekariza ubuzima bwayo muri twebwe ngo ubwo buzima bunage. Ubona ko kenshi na kenshi usanga imitima yacu isa n'isi yasi imigaga, ata mbuto yoshobora kumera itabanje kuvomerwa. Ayo mazi agira neza, atanga ubuzima, akongera agakiza, ni ikimenyetso c'urukundo rw'Imana idashaka kugarana ivyiza vyayo, ahubwo irabireka bikadutembamwo, nka kurya umurimyi agomorora umugende w'amazi ngo avomere indimo ziwe. Imana rero irashaka ko ivyiza vyayo bitubamwo, irashaka ko ubuzima bwayo buba ubuzima bwacu, irashaka kuba mu mitima yacu, ariyo ngoro yihimbara kuruta ingoro zubatswe n'amabuye. Niryo banga Pawulo mweranda aduhishuriye uyu munsi mu gisomwa ca kabiri. Yagize ati muri nyubakwa yubatswe n'Imana, ati ntimuzi yuko muri ngoro y'Imana kandi ko mutima w'Imana aba muri mwebwe? Bavukanyi, uwabatirijwe wese yabaye ingoro nyeranda y'Imana. Muri we mutima mweranda agaheza akaba nk'amazi adudubiza, agatemba ngo avomere yongera kuza imbuto y'ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ayo mazi nayo akaba ikimenyetso camwe yisuka ava mu rubavu rwa Yezu, hamwe umusirikare yamusogota icumu kuwa gatanu mweranda. Turazi ko mu rubavu rwiwe rwasogoswa ariho hari isoko ry'ubuzima bw'Imana turonka mu masakramento. Kuva ubwo rero twaratewe iteka ridasanzwe ryo kuba inyubakwa yubakiye kuri Kristo. Kristo niwe ari umushinge nk'uko Pawulo yabitwibukije. Ngaha tugaca tuhakura inyigisho ihambaye cane, ari nayo nagomba guhagarara ko mubinkundiye. Uwo wese yemera kubakira ubuzima bwiwe kuri Kristo niwe ashobora kuba vy'ukuri ingoro y'Imana. Uwo wese yanka ko Kristo aba umushinge w'ubuzima bwiwe aba ashimye ko ubuzima bwiwe buba mu kaga. Niho rero Pawulo mweranda agira ati nihagira uwusambura ingoro y'Imana, Imana izomusambura, kuko ingoro y'Imana ari nyeranda kandi iyo ngoro ni mwebwe. Bavukanyi bakundwa b'Imana, aha nashaka tuzirikane ingene twotahura kumwe iri jambo ngo ugusambura ingoro y'Imana. Harimwo insiguro zibiri zihambaye. Imibiri yacu ariyo ngoro nyeranda y'Imana dushobora kuyisambura mu buryo bubiri. Ubwa mbere, dushobora kwisambura twebwe nyene ku buryo tubuza Imana kubandanya iba muri twebwe. Ubugira kabiri, dushobora gusambura imibiri y'abandi mu kubanyaga ubuzima bwabo. Reka tubizirikanire hamwe. Ubwa mbere, ni gute dushobora kwirukana Imana muri twebwe, gutyo tukaba tuyisohoye mu ngoro yayo? Hari vyinshi cane twovuga kuri iyo ngingo, dufatiye akarorero no ku migenzo y'Abanyakorenti b'igihe ca Pawulo mweranda. Benshi muri bo bari abantu b'imigenzo mibi, b'amacakubiri, barangwa n'ubwishime hamwe n'agatima ko gutwarwa n'ivy'isi, birengagije ivy'Imana. Ibi rero nivyo natwe nyene twofatira ko mu kwisuzuma. Ntitwoheza ngo tubidondagure tubimare, ariko tuvuge bitanu gusa. Ica mbere, ibikorwa n'imigenzo yacu biza bitosekaza imibiri yacu. Imibiri yacu yaremewe kuba ingoro y'Imana, ariko abenshi barayigize ibikoresho vyo kwinezereza, bayihebera shetani y'ibiterasoni, bakayikoresha mu busambanyi butagira izina. Bayihebera shetani ngo uyihindanye mu kuborerwa no mu kunywa ibiyayuramutwe. Abandi bakomeje imibiri yabo ngo bacike abarwanyi,
bacike ivyihebe, bacike nk'ibikoko vyo mw'ishamba biteye ubwoba. Abandi barahindura imibiri yabo bakayiyoberanya, bamwe bakayicapako ibintu bitatahuritse, ya matatuwaje atazimangana. Abandi bakambara imparata umubiri wose, ku matwi, ku mazuru, ku minwa n'ahandi ntazi. Ivyo vyose gabavukanyi biriko biradufasha iki mu kubaha no mu kubahiriza iteka Imana yaduteye ryo kuba ingoro yayo. Ni nk'uwofata aya masengero duhuriramwo dukoraniramwo ku minsi y'Imana akayasiga imyanda n'ibigirankana, canke akayandikako amajambo yo gutuka Imana. Ntaho bitandukaniye n'ayo mabi turiko turakorera imibiri yacu Imana yadutije. Ubugira kabiri, amajambo asohoka mu kanwa kacu. Umutumwa Yakobo mu kigabane ca 3 aratubwira kabi k'ururimi rwacu, ati umuntu wese adatsitara mu vyo avuga aba ari umuntu abushitse, ashobora no kugumya umubiri wiwe wose. Akongera ati ururimi n'urugingo rutoyi, ariko rurashobora kwihaya birenze urugero. Ati ururimi n'umuriro ni kibi kingana n'isi. Ururimi rwashinzwe mu ngingo zacu nk'ingingo ihumanya umubiri wose, rugaturiza ubuzima bwacu bwose imbeya zanduruka ku muriro udahera. Ati mu bantu ururimi rwo ntawoshobora kurugonda, na kabi gahindagurika, rukaba rwuzuye ubumara bwica. Ati nirwo dukoresha mu guhezagira umukama, kandi nirwo tuvumisha abantu baremanywe agashusho k'Imana. Murabandanya mwisomera ico kigabane, ni igigabane ca 3 c'ikete ry'umutumwa Yakobo. Bavukanye, aya majambo ya Yakobo mweranda numva yikwiye nta kindi noyongerako, hasigaye ko umwe wese muri twebwe yoyazirikana akayerekeza ku buzima bwiwe, kugira ngo vy'ukuri arabe ko yoba akiri muzima canke yoba yarapfuye agenda kubw'akarimi kiwe kamunaniye gucunga. Ubugira gatatu, nibibera mu mitima yacu, kumbure bidashoboka bigaragarira bose, akaba ari navyo bidutuma kuba abiyorobetsi. Kenshi na kenshi ubwiyorobetsi buratuma abantu batwihendako, bakibaza ko turi abantu beza, turi abantu bazima, kandi imbere mu mitima yacu turi nka zamva abantu bahonyorako batazibonye. Abenshi bagendana ikirungurira naho boba bagenda banikiye amenyo. Abenshi bagendana inzigo y'akazikira naho boba bagenda batwenga igitabuраmunwa. Abenshi bagenda bahiga kwihora babagiriye nabi naho boba bagerageza kwerekana ko barengeye ikibi bakorewe. Ivyo vyose biratuma Imana itaronka icicaro muri twebwe. Ubwa kane, abagendera mu bintazi vyo kuraguza, kubandwa no guterekera, abatakaza ukwemera bakaja kujarajara hirya no hino mu bitagira umutwe n'amaguru, abambara ibiheko n'abaja kurondera indembeko n'ibindi. Ubugira gatanu, n'abafata minenerwa ubuzima bw'umutima, ugasanga barahevye guhabwa amasakaramentu, ugasanga nta mwanya w'igisabisho bakironka mu buzima bwabo, ugasanga ntibagisoma ijambo ry'Imana ngo barizirikane. Muri make naho boba batagendera muri bimwe twavuze hejuru, baraho nyene babayeho bagenza itwe nk'uruyuzi, batazi iyo bava n'iyo baja. Ubuzima nk'ubwo ntaho butandukaniye n'uwo kubaka inzu yiwe agaheza akayita uko ntasubire kuyibungabunga. Bitebe bitebuka icika umusaka, yuzura umwavu n'ivumbi, ibitangurirwa bikaza kuyubakamwo ku buryo atawoba gishobora kuyibamwo. Ivyo vyose bavukanye tutibagiye n'ibindi vyinshi ntavuze muri uno mwanya, nivyo bituma Imana itaronka ikibanza muri twebwe, kandi ni twebwe nyene tuzobibazwa, kuko ni twebwe turiko turisambura, ni twebwe twasambuye ingoro y'Imana.
inkurikizi tuzozibona tudatevye, kuko Pawulo yagize ati uzosambura ingoro y'Imana, Imana nayo izomusambura. Ivyo rero niyo tutaba twemeye guhinduka tuvyitege. Imana izotubaza icatumye twonona imibiri yacu, izotubaza icatumye kuyirukana mu buzima bwacu. Uburyo bugira kabiri bwo gusambura ingoro y'Imana n'ubwo kwica abandi. Dushobora kubicisha rwa rurimi rwacu Yakobo mweranda yariko aratwibutsa mu kanya, canke mbere tukabanyaga ubuzima bwabo burundu. Bavukanyi, dufise ibibazo bikomeye kandi twikwegera twebwe nyene. Ni gute witegereza mugenza ukabona ntakwiriye kubaho, ugaheza ugafata ingingo yo kumuzimanganiriza ubuzima? Ahubwo uhora wibuka ikibazo Imana yabajije Gahini ahejeje kwica mwene wabo Abeli. Yagize iti, Gahini, mwene wanyu ari hehe? Wa muntu wese umaze gukora amaraso, ukaba warabujije abandi kubaho kandi Imana yari yabaremeye kubaho, ndagufitiye inkuru itari nziza namba. Imana izoguhamagara mw'izina ikubaza aho washize abandi, ikubaza iti naka ari hehe, banaka bari hehe? Kumbure wahora wiyumvira ngo wakoze ubuhizi, ngo wikuye umwansi kw'izosi, ariko niwaba ataco wakoze nguce bugufi usabe ikigongwe Imana, ugisabe kandi ugikuye ku mutima umenetse, umutima wigaye kandi wigiriye inama yo guhinduka. Imana izokubaza iti, wa mwicanyi we, bene wanyu bari hehe? Uzosambura ingoro y'Imana, Imana nawe izomusambura. Muri make rero bavukanyi bakundwa b'Imana, ico cose dukora ku mubiri wacu, ico cose kibera mu mitima yacu, kikaza gityoza iteka ryacu, ico cose dukora kibangamira abandi, kigashira ubuzima bwabo mu kaga, nico gisambura ingoro y'Imana. Twirinde ivyo vyose rero vyoza bityoza ingoro y'Imana. Mu nkuru nziza twumvise ingene Yezu ashika mu rusengero i Yeruzalemu, agasanga bariko barahadandariza n'ishavu n'akantu, akabashwiragiza, ameza yabo agacuranguza, ati ingoro ya data ntimuyigire akaguriro. Mu vyo yakoze yashatse kumenyesha yuko umubiri wiwe ariyo ngoro yamaho kandi bazoyisambura, agaheza akayihagarika bitarenze iminsi 3. Nk'uko nabivuze, nitwemera kubakira ubuzima bwacu kuri Kristo, tukemera akatubera umushinge, ubuzima bwacu buzogira intumbero nziza, buzohoraho, kuko Kristo yarapfuye arazuka, ubu ni muzima mu myaka n'imyaka. Muze twamane rero uyu mwitwarariko wa Kristo, kugira ngo ntihagire akajagari gasubira kubera mu ngoro y'Imana tujejwe, ariyo mibiri yacu. Ukwitwararika ingoro yawe kurambakuye. Uwo mwitwarariko warabakuye Yezu gushika naho ataragahanga, gushika naho yemera akamanikwa ku giti c'umusaraba, kuko yarazi neza ko ariho hari intsinzi. Natwe twemere no gutaragahanga kubw'umwitwarariko dufitiye imibiri yacu, dutegerezwa kwitwararika tugakingira nk'ingoro y'Imana. Dusabe Yezu azingazinga imigozi y'urukundo, yinjire mu mitima yacu, yirukane ibiriko biratyoza imitima yacu, acuranguza ameza yose ariko aradandarizwa ko ivyo vyose bihumanya iteka ryacu ry'ukuba abana b'Imana. Acuranguza ameza n'ububati bibitswemwo ishari n'inzigo, avumbura indava twasasiye ikinyoma no gucokora bene wacu, arandurane n'imizi urwanko n'agatima k'ukwihora katwaritsemwo. Imitima yacu ntisubire kuba akaguriro k'ababunza umunwa, ababunza urusaku, bamwe barara bataryamye barondera amajambo yo kubeshera bene wabo, bamwe baja gusabisha abandi ngo bikunde bashikira amaronko bipfuza. Iteka ry'ingoro y'Imana niryo Yezu yarwaniye, none rero ko natwe turi ingoro y'Imana, tumureka aguma arwanira iryo teka na ntaryo
kugira ngo Imana yame ininahajwe muri twebwe ubu no mu myaka yose. Amen.